Imana yambwiye ngo inzahabu tutarimba amabuye y'agaciro tuvuga ko dufise ngo nahanuye ndavuga ngo naboneke babone ukuntu bayadandaza ivyuma biyimba babone naho banayadandaza mugiye kumva amakontenere y'amabuye y'agaciro. Inyishu zotaka kuri Modeste ziri mu bitabo ariko ndandika harimwo ingere dutahura ubuvugisho ndatsinya ko abantu bazoja mu muriro kandi twarahawe opportunity yo kubabwira ubutumwa bwiza twabwira ubutumwa bwiza. Mr Vibe umuntu aje mu ishenga ucumbira ati ndabona ugira uje hanze ndabona ugira uronke visa ndabona ugira uve mu bukene uronke butunzi ivyo bintu ivyo ntibimuhesha ubugingo budashira bibavyo bitabavyo bisigura yuko Modeste burya butumwa atanga hari aho utabushigikira. Niyo mpamvu nandika igitabo kuko inyishu zanjye zose ziri mu gitabo. Umuntu ashobora kwizera kubera Modeste yavuze yuko idolari ryagize ubwo si ubugingo budashira. Urabona ni projet ndiko ndakora yantwaye amamiliyoni arenga 50 n'abantu bogura ivyo bitabo bafanga je ntayo noronga turabikora kandi wayifuza ko abantu bigura ku mahera make ngo bishikire abantu kandi aho sindegeje urugero. Ikintu kiragutwara amafaranga ukaguma kibandanya yego kubera ikiyumva kubikibandanya kandi kigutwara amafaranga. Hello bakunzi ba Gatech TV, uyu ni Mr Vibe. Ni Mr Vibe yamazana na vibe imidasanzwe sero numu invité. Uyu munsi rero nabazaniye umwe bita Man of God. Ntara navuga byinshi imbere dutangurana isengesho. Mukozi w'Imana, mwashaka kumanza kudusengera. Mana turaguhaye icubahiro. Iyi mama mwami wari uyizi kandi wariteguye kuva kera hose kugira ngo mwami dukoreshe zino platform kuvuga izina ryawe kugira ngo zino platform mwami zibe imiringoti y'ubutumwa bwiza mwami ibi byose nta gihamana kirimo nta accident irimo. Amen. Reka mwami biguserve muri no mwanya tuza kumara hano hose biguhesha icubahiro muri Kristo Yesu. Amen. Murakoze cyane turizere ko babasengeye subscribes tugiye kuzironka. Akazina kanyu imbere ko twinjira muri byinshi tubaziko. Ndaramukije abakunzi bose ba Gatech. Wow. Ndabashimira cyane abaduhaye platform kugira ngo tugire kino kiganiro namasura kandi kubwira abantu yuko mukora akazi katoroshe. Wow. Kubera je ndafite akantu gato ya journalisme ndakora ibiganiro by'Imana rero sakazi koroshe Imana ibahezagiriye Gatech. Amen. Izina ni Nikiza Jean Apôtre. Ndubatse nubakanye na Ariel Trésor. Dufitanye ibibondo bibiri Thais na Duel. Hama ego ndumwungere muri Christ Legacy Church ndongo ishira hamwe ya Lilo Flock Ministries muri Makenivyo. Wow. Turumva titre ya Apôtre. Uruma Apôtre? Oya. Nyaba bandi twumva prophet. Oya vraiment. Ashimye ikintu cy'amatitsi ndagifisemo n'impungenge nyinshi n'ibibazo byinshi. Turaza kwibigirako. Novugira hano bizosaba ikindi kiganiro Gatech yantumyeko. Mugabo du pastor. Nkoreye Imana imyaka 20. Natone ko Imana muri 2005. Wow. Go gikorwa c'ubwungere ndakirimo kuva muri 2012. Myaka irenga 10 hafi 13. Mugabo sindi Apôtre. Mugabo nitwa Nikiza Jean Apôtre. Kujya kwa Jean Baptiste. Abavyeyi bakwise. Niba kwa bitoye. Akunze ba Gatech. Urumva naho muvuga Mr Vibe. Iryo yo irande. No Vibe ne wari kuye. Urumva urane yuko kuvugishika ngaho utarareka gutwira. Nivyo vraiment. Ni kirere n'abantu mbere banari. Nivyo ushaye kirere. Hariho ministry wavuze mbega rijya zina worisubiramwo. Little Flock Ministries. Little Flock Ministries. Okay. Ngiriye ko hariho na chaîne ya YouTube yitwa uko nyene. Ego turafise channel ya YouTube dutanga ibiganiro byinshi by'Imana. Byinshi kabisa. Ibiganiro birenga 200. Kandi ubona yuko biriko birafasha abantu benshi mitima ya benshi. Ngira warahakubitiye. Yes, na subscribe na yashizeko. Asante sana Little Flock Burundi. Channel yacu yitwa Little Flock Burundi. Ministry yitwa Little Flock Ministries.
iryo zina kubera iki iryo zina Luc 12:32 Yesu avuga ati ntimutinye muri Luka 12:32 ati ntimutinye mwabusho butomwe kuko so mwijuru bimuhimbara kubaho ubwami abita ubusho buto harimo tendresse harimo igishika harimo ko abakunda kandi abitayeho bafite ikibazo kidasanzwe mu mutima wiwe mugabo anabita ubusho buto kuko bakikujwe n'isi kinyavyaha bwa Kristo ubuna bwo busezeranirwa ubwami ni nyuma yaho numviye ibikorwa vyawe vyuko uretse kuba umukozi w'Imana gusa uri n'umwanditsi byatanguye ryari kugira ushobore kuba umwanditsi wiyumviriye gute kwandika mbega wandika ibitabo bijanye n'iki kubera iki watoye iyo passion gateke bazibazo inkora mutsiba muri make kwandika buriya bihera ngene umuntu ateye je ndakunda la beauté ubwiza buri mu mvugo itunganije neza bihera muri ico kintu buryo kugira umuntu yisange ari umumodo abasanzwe akunda ivyo kuberwa umuntu kugira yisange ari umunyamuziki nuko bakunda l'harmonie musicale rero kugira umuntu asanga ari umwanditsi nuko abakunda ivyumviro bitonze ariko bwa kabiri nakuriye mu muryango aho papa akunda kwandika akoresheje ibyo twita amatracte d'évangélisation amadépliant d'évangélisation vyarankorako uburyo bwiwe bwo kwevangeliza ntihagara imbere y'ishengero ngo ndabigishije yarandika ku mashini ari mu bantu ba mbere bamenye imashini kera amaze imyaka irenga 50 akorera ishirahamwe riraho none yakiri rero yarandika agadistribue ayo matract hari ikibazo mutubwiye yitwa Misago Christophe akora muri Kotero akoze imyaka irenga 50 urumva ko akoze igihe kirekire rero yaradistribue amatract d'évangélisation aranese yakwandika igitabo n'icahera ariko ça m'a inspiré ubwa gatatu gukunda kwandika vyaje mu gukunda gusoma iyo ukunda gusoma wisanga buhoro buhoro ukunze no kwandika umaze gusoma nk'ibitabo bingahe ushaka nishimye ushaka oya no kugira n'abandi bantu bumva ati no muntu Mr Vibe yamuzanye bibere kuri ntabeshe maze gusoma ibitabo byinshi ndafise ingabire yo gusoma nyarutsa ingabire gusoma nyarutsa ifatanye kuri capacité Imana yaguhaye y'indome ijisho ryawe riravye mu musogondo umwe rishobora gukwiza mu mbono y'ijisho kandi ubwenge bugaca bubona insobanuro y'ayo majambo jewe nsoma nyarusa n'ingabiro nahawe kuva ndi mutonya mugabo ibitabo kwemaze gusoma byinshi mugandi ku gitabo ca mbere nasomye citwa Tour du monde en 80 jours uretse Bibiliya ari igitabo c'ingenzi ibitabo twita ngo ibitabo bisanzwe ndavyibuka mu nyuma ndasoma ibitabo by'umuntu yitwa Tozere yari umwanditsi mwiza wa kera The Pursuit of God connaître Dieu n'ibindi bitandukanye vya John Stott n'abandi sinasomye mu buyabaga bwanje ndi mutonya hanyuma ndadugira ko mu vyukuri ndasoma cyane kandi nshaka kubona ariko ndasoma natanguye jewe mfata grand format nafata theme imwe ntaya za grand format zingana gutya nkandika du début jusqu'à la fin ego kandi urafite imyaka 16 17 18 umva ndakuze narandika inyuma ndavyibuka cyandika mu inyuma page ya nyuma ngo apparaître bientôt bisegura iki gitabo kigiye gusohoka vuba atana cumufisa ku mufuka n'abagenzi banje ariko bamuzi ibiganiro akajabo barakazi kuko harageze abagenzi baza kusaba ama grand format yanje ati ndashaka nsoma iyo grand format yawe ndayimediteko wandika mu rurimi mu Gifaransa kuva ndi muto nandika mu Gifaransa ego nguwo rero atangwe kuzarandika ibintu umengo namabhuyo novuga uko mu nyuma bivamwo kwandika igitabo igitabo ca mbere wacise gute imbere ko nandika igitabo namanje ntanguza blog
muri 2018 iriko amarticle arenga amajana 2. Hariho abatariko barasobanukirwa buno ubuzima bw'igitabo blog blog si vlog. Vlog ni video. Oh yeah. Blog na ahantu umuntu ashikiriza ivyiyumviro vyiwe. Imeze nka site. Site website bari plus ibiri kuvuga organisation ingene imeze ni ariko blog niyo gushikiriza ko ivyumviro abazungu barabikoresha cyane. Rero iyo blog niyo kwandika ama article yanje. Ushobora ukandika uri kurankurikirana sabaniere.bi sabaniere.bi wasanga amarticle menshi nanditse ku ndirimbo za MTC, ku ndirimbo za Fabrice na Dudu, ama interview nakoranye n'umwana wa David Ndaruhutse, ivyumviro vya theology bitandukanye, kahise k'ishengero, ibitabo vyo muri Bibiliya, ayo sina article. Rero mu kwandika ucura abantu ingene bagira feedback. Bamwe barambwira ati wandika igifaransa kigoye, ninzoraba noroshe. Undi ati wandika article ndende uzubwire ngufi, abantu bakunda ibintu bigufi, atangura kugabanya buryo wowe utangura kubona ukamenyereza abantu inyandiko zawe. Niho rero umuntu mashamwe ati buriya reka nandike igitabo, ariko kwandika igitabo kuva kera numva umenga nzomwanditsi, kuva hose naca muri ivyo bintu byose nabona umenga nzomwanditsi. Rero harageze numva umenga igihe cageze. Yego noneho wandika ibitabo ndoramana gusa amarticle yose ni ndoramana. Hageze ko nandika ibitabo naho nyene gushika nandika ibitabo ndoramana ngira twaza kubivuganako. Wow. Kubera iki wahisemo gukwirikira kwandika ibitabo ndoramana gusa? Ego jewe simvuze ko ibitabo bitakenewe kuko n'ibindi ndabisoma bitari ndoramana kandi bikamfasha. Ariko kera igihe le monde intellectuel y'Iburayi yariganjwe n'abazungu muri periode ya Moyen yariganjwe n'abapadiri n'ubukristo muri periode ya Moyen Age. Ama université yose y'Iburayi noneho ugenda googlinga amakaminuza y'Iburayi yatangujwe n'abakristo kuko les premières universités zaba zegamiye ishengero rya Katolika. Ico gero la théologie bayita la reine de toutes les sciences, the queen of sciences. Rero nimba umuntu yoshinga ubuziwe kuvuga ikintu kimwe yovuga cakindi avuga ati iki kintu Imana yagishizemo ububasha ushobora guhindura destinée éternelle y'umuntu. Naho ivyumviro vyubaka ari vyinshi nkawe twoganira ndazi no hakora ivyumviro vy'ingene umuntu afata neza image. Hariho ubwenge technique je ntafise kandi ukimbona gusa mbere wanyanditseko n'igitabo. Aha nakubonye. Rero novuga nti nandika ibitabo ndoramana kuko nizera ko ico kintu ca mbere isi ikeneye gusumba ibindi byose. Wow. Tukiraho uravuga ati jewe mu bintu nitwararika hariho kwitwararika ubuzima ubugingo budashira. Iyo tuvuze ubugingo budashira ku butabitahura atahura iki? Murakoze. La vie éternelle iratandukanye na immortalité. Kuko umushaha w'umuntu yaba umushaha w'ukijuru udakijijwe ufise ukudahera. Imana yawuhaye, Imana yonyene niyo itagira intango n'iherezo, ariko umuntu aragira intango akagira Imana igacimuhereza umuntu w'imbere adahera. Ikibazo rero uwo muntu w'imbere adahera iyo physiquement apfuye mbega ujya muntu adahera azoba hehe? Tuvyita ubugingo budashira kubera n'ubuzima budashira budahera. Ariko iyo umuntu atamenye Imana ngo amenye n'inzira Imana yagenye yo gukirizwamo ariyo Yesu Kristo, inyuma ya buno buzima arabandanya abaho kubera umushaha ufise icyo twita immortalité. Ngo kubera atabana n'Imana ntitwovyita ubuzima, n'urupfu rudahera. No kuvuga hariho abantu bazobaho ubuzima budashira bwiza n'ubuzima budashira bubi. Ngo kubera ubwo buzima bumaze kuba bubi je sinobwita ubuzima.
niyo mpamvu bivyita ubuzima n'ikintu kimwe gusa ni kubana n'Imana ibisigaye s'ubuzima baca bavyita iki rero n'urupfu. Okay. Bon, naho turiko turatwenga ibintu naje nababwiye ko ndi umukristo bana yuko ariko ego kwicare bwegisha ya ibi bintu benshi ntibavyitwararika ariko uravye burya naho wokora ibintu vyose urakeneye kwiyumvira kuri buno buzima kuko Imana yaragitangiye n'ubuzima biciye mu mwana wayo nico numva novuga. Ya rero congratulations kandi Imana ibakomeze Mr. Vibe. Ni ikintu kitoroshe papa. Yes, turiko turabandanya kuri ico kintu c'ubuzima. Hari abantu uzosanga iyo bariko baravuga ubutumwa bwiza bakunda guhagarara cyane utihanye uzoja mu muriro utihanye. Mbega bajya abantu bo bavuga kwiki ahantu je mpagaze hari très clair. Igihano canke impera ça fait partie y'ubutumwa bwiza twanonse mugabo aussi au point de départ kandi sinayo le cœur de l'évangile mais ça fait partie mugabo tubigire intango tubigire n'umutima impera ko abantu bazoja mu ijuru bakabana n'Imana ibyo bidashira ni vyiza mugabo yumvira umuntu yokiza kubera avuga ati mw'ijuru hari amazu meza mw'ijuru uzogendagenda ku nzahabu kandi kubera haba harimo n'akameremere umenga ijuru urikeneye kubera urukurondera kugubwa neza muri Amerika babaho neza muri Canada nta bukene niyo mpamvu niyo bagiye hanze akabona ibintu vyiza ega ryajuru ngo ni nubise ngo abanyamurenge ngo bakiri ngaha ngo bahora baririmba ngo uzozajyariwe ngo bageze muri Amerika no muri Canada gacavuga ngo turindire tukiri aho hariho umugabo ubona ariko aravugwa cyane ni Apotre Modeste sinogera ntamukubagije ko mu butumwa akunda gutanga hariho n'ibintu aheruka kuvuga by'idolari nambaye ahaga yarigeze kubivuga aravuga ngo ubuvugishwa no muri Bible biranditsemo ubuvugishwa bwose suko ari ubw'ukuri ariko umuntu arabwakira hanyuma akagira iki usuzuma vyose ukagaragaza ce qui est utile justement ego kandi byose ukabisuzumisha ijambo ry'Imana wibuke n'igihe ntuzeye Joseph aronka vision ari muri prison uravyibuka reka duhera ataranashika muri prison igihe hagira ko azogaza aje kubibabwira abakuru biwe n'abavyeyi biwe umuvyeyi we ngo yaravyumvise ntiyabishimye ariko ngo abishira hehe ku mutima rero ibi bintu cendaga kwegerako none nk'umuntu ashobora kwegerako nyene nk'umuntu ashobora kwizera kubera Modeste yavuze yuko idolari ryagize ubwo si ubugingo budashira urabona ndatinya ko abantu bazoja mu muriro kandi twarahawe opportunity yo kubabwira ubutumwa bwiza twabwira ubutumwa bwiza Mr. Vibe umuntu aje mu ishenga ucumbira ati ndabona ugira uje hanze ndabona ugira uronke visa ndabona ugira uve mu bukene uronke butunzi ivyo bintu ivyo ntibimuhesha ubugingo budashira bibavyo bitabavyo urantahura ga Mr. Vibe abantu bataza kubwirwa message centrale kw'Imana yera kandi igororotse ko yaremye umuntu imwishushanijeko imwitizeho ko abaho nkayo biramunanira kunyanga ivyagezwe vyayo mw'itongo rya Edeni yikwegera ku rubanza n'umuvumo kandi aba uwononekaye gose muri we ku buryo mu nkomezi ziwe toshobora kwikiza ariko Imana mu mbabazi zayo no mu rukundo rwayo iturungikira Yesu Kristo abaho ubuzima bugororotse mu kibanza cacu nka Adamu wa kabiri arapfa mu gishingo cacu yishira ku burake bw'Imana kandi atugira mu gishingo arazuka nk'ikimenyetso cy'uko Imana yemeye ishikanwa ryiwe ko twatsindanishijwe mu izina ryiwe kandi uwo Imana ihamagarira abantu bose kwihana no kwizera biciye muri iryo zina hakaba hariho n'ingabire y'ubugingo budashira ifatanye no kwizera uwo mwana w'Imana mwene data umuntu atariko arabwirwa iyo message iyo ibyo bindi bintu byose uvyitira ubuvugishwa ibyo byose biba bishika canke bidashika ntibizomubuza gusha ibyo bidashira kandi hano ku isi yaratunze n'idolari yaramanutse. Okay,
bisigura yuko Modeste burya butumwa atanga hari aho utabushigikira. Niyo mpamvu nandika igitabo kuko inyishu zanjye zose ziri mu gitabo. Ndavuga ku buvugishwa, ndavuga ku bitabo by'ubuvugishwa, muri commentaire yanje ku isezerano rya kera ndaba tugarukako. Rero inyishu zotanga kuri Modeste ziri mu bitabo ariko ndandika harimwo ingene dutahura ubuvugishwa. Ego. Mu Burundi barakunda kuvuga ko badakunda gusoma. Nize ntambamye mubonamo wamaze kubivuga Mr Vibe. Abanyafrika turi mu tubyita culture orale. La culture orale nuko abantu bahererekanye ubumenyi kuva kera biciye mu kubwirana amajambo. Umugani wamuciriye, imyibutsa n'ibindi bitandukanye. Ariko isi yarahindutse. Muco gihe twe turaharerekanya biciye mu kuvuga, isi yari kwevoliwa mu nyandiko. Hakaba hibitse ubutunzi bwinshi cyane burenze ibyo abantu bashobora kubwirikana ku munwa gusa. Mpamvu ari vyiza yuko tutarize gutakaza akaranga kacu ka culture orale, dukwiye gufatanya n'ivyo gusoma. Rero ivyo biracari inyuma, turandika ibitabo ngabo uvuga ati mana reka nkora ico wansabye gukora, ariko Barundi biracari inyuma ivyo gusoma. Ego. Reka twizere avec umuhamagara Imana yagushizemwo uzokomeza. Ngitangura kwandika iyo blog abantu benshi ntibasoma, ariko uko namara imyaka kumaze imyaka 7 nandika kuri iyo blog abarticle, abantu bagiye bongerekana basoma. Ariko rako bavuga n'intambamye sizo gusa, harimo n'ama maison d'édition, inzu z'inyandikiro. Izo hanze zirazimvye cyane, zisaba uburyo bwinshi tudafise. Izo ngaha ni nke gose kandi ziraba professionnel neza. Ivyo navyo birashobora kuba biri mu ntambamye. Rero ikintu kijanye n'uburyo usanga ibintu bitabo tubikoze bidutwaye uburyo bwinshi cyane. Ni projet ndiko ndakora yantwaye amamiliyoni arenga 50. N'abantu bogura ivyo bitabo bafanga je ntayo noronga. Turabikora kandi wayifuza ko abantu bigura ku mahera make ngo bishikire abantu kandi aho sindegeje urugero. Ikintu kiragutwara amafaranga ukaguma kibandanya. Ego. Kubera ikiyumva kubikibandanya kandi kigutwara amafaranga. Naho rero ndiko ndavuga ni buriya si jewe jenyene. Ndaza abantu badakijijwe. Kubera passion afise mu kintu. Ningere kimuhereza un sentiment ya satisfaction na fulfillment. Ico kintu kuma yo agikora sinzi gitwa abirabure usanga rimwe na rimwe usanga turi money oriented cyane. Ariko abazungu ushobora n'umuzungu anashaje akora ikintu ugikura mu ikatije ikintu gikora kwenda gikunda. N'abanyafrika barahari mugabo shikwe n'abazungu. Rero kino kintu sinova ngo impera ndonka ngo nukwiyumva neza nk'abandi, mugabo ndazi ko impera ya mbere ni kuryohererwa guserura icubahiro c'Imana au travers ikintu yashizemo nk'ingabire kandi nka passion. Amen. Turi mwiterambere mwebwe mukaguma mutuzanira ivyo bintu vy'impapuro. Ego. Kubira iki? Ariho kaminuza itwa kaminuza y'Valence. Bagize ivyigwa hagati y'abanyeshure hagati y'amajana 500,000 interview. Kugira ngo barabe hagati y'ibintu umuntu asoma ku mapuro n'ibindi bintu umuntu akoresha mu bumenyi, nibihe servo yakira n'ingoga. Uzoshobora ivyigwa vyerekana yuko ivyo imethode urako mwazanye visuel mwese muri image urupapuro uziko ivyigwa vyerekanye yuko tureke video haba kino gitabo no gisomera mu telefone nawe ukagisomera mu mapuro. Cerveau yawe ifise plus de chance yo capter le contenu 5 fois gusumba jewe nasomeye muri format digital. Urazi yuko ivyo bintu mon frère kubera ko abantu bose ba intellectuel bankaye ko abana babo baguma bakoresha amayeka. N'ubu ndiko ndakubwira uwo muntu witwa ngo Elon Musk cyangwa umuntu wese atwa influence mu bintu byose bya informatique niwe muntu wa mbere amarunganya mutonya imbere ya ekra. Ubu nyene umuntu wese ko yanyumvise ageragira amarosheshe arabe Elon Musk umwanya amara kuri ekra ungana gutyo. Uraharuye ibintu bya business man, abantu baradandaza asho kukuranda ako kuri image mugabo wewe batari ako kuri image. Uriko uranyumva
muno mwanya abantu ba mbere b'abatunzi bifuza ko nabo baca ubwenge babashira imbere ibitabo babashira imbere eka. Niyo mpamvu rero namwe muvuga ati tugomba guteza imbere igitabo iki jewe ndabwira abana banje sigaye nice ahantu mfise igitabo azambona umwana wanje imyaka 7 aca nsanga yicaye nawe agaca ku ruhande rwanje agaca yitana igitabo kandi aho simbeshe ko c'est bien tugana ku musozo naho wase kuvuga ku buzima bw'undi muntu tugana ku musozo ngirumba z'undi muntu ni giki wize kuri Chris Ndikumana nuko il a su gukoresha le pouvoir ya technologie ya digitalisation abakristo si abantu muhurira mu mpome zine z'urusengero abakristo ni babandi ushobora no gufasha bari ku mpande zine z'isi rero ingene yashoboye gukoresha iyo moyen technologique kugira ngo ashikire abantu benshi biri mu bintu ndamwiga ko kandi muyani majamo mu kintu wigiye kuri Chris Ndikumana gukoresha technology yego kubwo ubutumwa bwiza bwo gushikira abantu benshi yego reka rero ndabashimire hanyuma ariko sinogena ntababajije igitabo umuntu agikeneye akironka gute yego murakoze ubwa mbere ahantu hambere yorongera ibitabo ni kuza le 31 octobre muri CLM aho tuzoto tubashira ku mugaragaro icari ibitabo bine CLM ni hajya hahoze Odeo Palace kera ubu hari ishengero rya CLM azaba ari sangapi kuva 14h ibitabo bizoba biri hajya ariko kuva 17h turahimbaza imyaka 10 dukorera Imana mu ishiramwe rya Real Flock Ministries duhimbaza Imana ku myaka 20 je maze ndi mwibango ibitabo bizoba biri hajya mugabo kandi uburyo bwa kabiri ushobora kwandika kugira commande yawe ubu nyene mu kwandika kuri 65 24 28 16 65 24 28 16 ukagira commande ziguma zuguru ego gitabo cyose wifuza. Reka ndagushimire kuri kano kanya murakoze cyane Mr Vibe.